Ibikorwa bimwe bimwe vyo mu buzima bwa misi yose ntibirangurwa neza biturutse kw'icikagurika ry'amazi. Aho ni muri quartier Bukirasazi, zone Kinama, komine Ntahangwa, mu ntara ya Bujumbura. Aba banyagihugu haba abakora akazi ko kudandariza mu mazu y'uburiro canke ibindi bikorwa vyo mu nzu basigura ko batoroherwa. Amazi arashobora gukama ugasanga aramaze nk'umusi wose ataje, nka twebwe rero duteka resitora bica bitugora, abakiriya baza guhiga ibifungurwa bakabibura kubera ntidusubira guteka, ca tubihagarika tukarindira amazi abonetse akaba ariho ca duteka. Yagiye yamara nk'umusi. Ibigura sensa rero kugira aho idushikire caba nk'igihumbi. Umva nk'umuntu akeneye gukoropa amazi ntayaronka, canke nyene umuntu akeneye koga amazi nyene urumva atayahari, naho nyene gica kiba ikibazo. Ikibazo c'amazi twebwe tubona ko ari ikibazo kitugoye cane, kuko amazi arashobora gukama tukamara nk'imisi nk'ibiri, dushobora kumara imisi ibiri ijoro n'umurango amazi tutayafise. Turafise ikibazo kinini cane kubw'amazi, co kuyaha amajana 5. Kuyunguruza uri nk'umuntu wo hafi washobora kuba ufise nk'abana bakagufasha bakayikorera, udafise nk'uyikorera naho ufata ikindi ukaririhira. Amahera bivana n'ibivomesho ufise mu nzu. Hari igihe usanga ufise nk'ibido 5 canke ugasanga ufise nk'ibido 3 n'indobo nka 2, biravana n'ibivomesho ufise mu nzu. Abo banyagihugu baragira ico basaba. Dusaba yuko amazi yokwamaho misi yose ntigera akama. Dusaba ko nyene muri leta bodufasha, muri ejide bakaraba ingene bashobora kudufasha tukaronka amazi, kuko amazi niyo buzima. Tudafise amazi dushobora kurwara ingwara zitandukanye, tukarwara kolera, amacinya n'izindi ngwara nyene zituruka ku kunywa amazi adasukuye. Tubibutse ko iryo cikagurika ry'amazi ricibonekeza no mu bindi bice bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura.